Hey, mbega waruzi ko katahandi hantu wosha gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri one boy shop. Umviriza ndabikubwire. Aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje. Akabige rero muri one boy shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri one boy shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi telefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama emiteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri one boy shop ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza yo mukama. Aho rero uri kuribaza ngo muri one boy shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking, haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse one boy shop, maze nubwo bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse one boy shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kaze.